Turabahaye ikaze inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi. Ikiganiro ni iki nico gihe mwaba mukurikirana iminsi yose kwa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana. Uyu munsi rero nkuko twama tufise abatumire batandukanye baje badufitiye ibitari bike kugira ngo badushikirize namwebwe abakunzi bacu mumenye ivyo baba bariko barakora. Uyu numwe mu batumire twamaze kuronka hano muri studio zacu za BTV Burundi. Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mwitwa bande benshi barabamenyera ariko hariho n'abataba babazi neza na neza abo muri bo mbega mwitwa bande? Amazina yose ni Nishimwe Gad. Nishimwe Gad. Gad uvuze wibwiye abantu neza na neza Gad ninde? Gad ni umuririmbyi aririmba indirimbo zihimbaza Imana, akaba ari n'umwanditsi w'indirimbo. Gad tuhora tubona kenshi ngo Gad SMS. Kubera iki SMS? Ico gihe nitwa Gad SMS kuko nari umwe mu bagize SMS, nico bituma kenshi twakunda kongerezaho SMS. None ubu vyace bigenda gute? Nuko Imana yamamagariye ikindi gikorwa cyayo, bica bisaba yuko mva muri SMS. Ari cyo gikorwa tujya tuganire ko. Yego na cyane. Yego cyane. Nkuko mwavyumvise buri rero ntacitwa Gad kandi bahora bongira ko SMS naho ari keza ariko mu bisanzwe ubungize iminsi babona ngo Gad nish. Nishimwe Gad. Nishimwe Gad. Urumva kanish kavuye muri nishi. Yego. Ari muri yitwa Esther Nish na Gad nish. Nish Gad. Okay. Rero mbega Gad uwo muhamagaro waje gute muri we? Hariho benshi byo baba vyarazazaniye bari bariko badukurikirana ko bati ni kweri kid Gad avuye muri SMS cyangwa separation kenshi ntiyambyoshe. Mbega nihe jambo cyangwa nakaye kajambo bwira abakunzi na cyane mu muziki wa gospel? Na cyane muze kubwira abantu burya ikigoye cyangwa ikibabaje ni division. Kuko haje division haba haje neza kutumvikana ukuntu amavision babaye abiri. Urumva kandi nibishoka ko umuntu mujana mufite amavision atandukanye. Icabaye muri SMS habaye separation, kuvuga ngo twarasezeranye ndabasezera neza. Nubwo ko ni ikintu cyatanguye hari hahize imyaka myinshi cyane cyabiragira muri je, ariko ntiyari bwagereye ko kija ku mugaragaro. Aho Imana yamamagarira gukorera ku ngabire cyane z'abantu batandukanye ndetse n'ingabire yanje ku making sure yuko ko ndiko ndakoresha ingabire yanje nk'uko Imana ishaka. Imamagarira none yo kurondera abajeune batandukanye mu eglise atandukanye bafise ingabire zitandukanye gukoresha ingabire zabo nk'uko Imana ishaka. Ni ibintu nari niyumviriye gukora kuva kera cyane, gufata iyo decision ariko ntihari bwagere. Gusa SMS bari basanzwe babizi yuko igihe kimwe tuzazoshikanya tugatandukana. Nico gituma noneho ndose favor y'Imana niho nahisemo ndafata decision yo kuja gukora iyo muri Imana yari yamamagariye gukora. Ego cyane. Turumva urahejeje novuga ngo gusezera abakunzi abajyango na cyane hajya SMS wari wayikuremwo imyaka ingahe? Imyaka 11. Abantu maranye imyaka 11 ntibiba byoroshe. Hari abavyakiruku n'abavyakiruku ariko nizere ubu kari sawa ibintu bisawa na mahoro imigenderanire n'indi nyene abantu twama ndibaza na ari umwe muri bo kwanza n'umunsi udahera tubonanye isemaine ishobora kuhera tubonanye twese turahurira meme no kuma stage amamwe abantu ko nabonye nuko atuka ndetse benshi turabana muri quartier Nyakabiga. Umva nyine imigenderanire y'indi nyene kuko nabantu twakuranye nabantu bamfashije muri byinshi cyane. Twanavuga yuko ko muri SMS no itangana no muri pepiniere ukuntu aho Imana yamfashe inshiraho kugira ngo inegure inkomeze kugira ngo mbashe gukora ikorwa cyayo nkuko bikwiriye. Uritavye umuhamagaro, mbego umuhamagaro wa witabiriye hehe? Nsanzwe nsengera muri Eglise Fekabu. Nsanzwe nsengera muri Eglise Fekabu. Nahoze ndumwe mu bayobora present worship muri Eglise Fekabu, ariko ubu ndafiza partie gusa ya jeunesse ndi rimwe na rimwe ari Imana ineriteka nkavuga ubutumwa muri Eglise. Ngo nico kintu ariko bidasigura ko ndi umuhamagaro wanje
uri kure cyane na eglise yanje kuko eglise yanje isanzwe ibizi ivyo ndimwo ni kuvuga ngo umuhamagaro nawitavye ndi muri eglise numva ndakora mu muhamagaro wanje ndi muri eglise nyene. Hanze ya eglise mbega bimeze gute? Hanze ya eglise mvuge sinzi ukuntu bisigura ariko ni ibintu abantu barondera kumenyana cyane cyane gadi bigenda gute ko nashoboye gukora muri eglise agakora na ministère uko nyene hanze ni ibintu nagerageje kugusigura neza na neza cyane ahantu hose bagiye barambaza ico kibazo. Premièrement ikintu mumbabari mbere nk'usuye inyuma gatoya en fait hari itandukaniro rya Ingabire Ministries na God Nishimwe God. Ingabire Ministries ndayiyoboye nije ndi umuyobozi urumva ndafasha mu byo gutegura ibintu ariko rero na team idufasha igizwe n'abantu batari bake ariko nkaba nkora no ku giti ciwanje uvuga ngo kaye solo. Na niyo mpamvu rimwe na rimwe mbona indirimbo ya Ingabire Ministries umuca mbona indirimbo ya Nishimwe God nuko rero bisigura ngo aho hanze banumiye nka Nishimwe God ngenda nka Nishimwe God badutumiye nka Ingabire Ministries ngenda nka Ingabire Ministries. Turatahuye neza na neza God wariwe na cyane cyane mu byo atubwiye mu muhamagaro wiwe ukuntu yatanguye umuhamagaro mushasha yaronse muri we byinshi ariko rero kare tuje ku bintu bibiri kubera iki Ingabire Ministries? Ingabire Ministries ni umuhamagaro munini cyane Imana yashize muri jewe kuko ngerageje kuraba ni kenshi cyane abantu twitwaye koko dukijijwe dufite ingabire twahawe n'Imana zo kuririmba zo kuvuza n'ibindi byinshi usanga kenshi cyane tudatira attention no kungene tuzikoresha kuko ari igihe twisanga bamwe twarazitwaye mu mapri musique hariya mu makaraoke ariko numvaga nk'umengo mfisiyo mutwaro na cyane cyane wo gusensibiliser bagiye ba jeune bafite ingabire bagiye tubona nk'umengo twabonye kuri podium amashi menshi rero nkaca numva ico kintu kinsunikira cyane kubafasha kugira ngo nabone tuzave tubasanga baragiye kuzikoresha nkuko bidakwiriye nico gituma kivugo cha Ingabire Ministries no gukoresha ingabire nkuko Imana ishaka. Nkuko Imana ishatse uvuze ngo gukoresha ingabire nkuko Imana ishaka ubushatse kuvuga iki? Ni kuvuga ngo gukoresha ingabire kubw'inyungu z'Imana inyungu z'ijuru z'Imana ukurumva ivyo bintu byose urukurumva ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo twitwarire ikirizo ubwami ngo ibindi byose bizozanga inyungu. Ni kuvuga ngo ari iyo turiko turakoresha ingabire zacu bamwe novuga ari igihe tuba turiko turaviza inyongera urukurumva ama views amashi abantu ukuntu abantu baza kuvyakira kuba umustar ibintu nk'ivyo ariko Imana igatubwira ngo ivyo byose bizozanga inyongera ukuntu novuga ngo kumenyekana kwa Dudu ni vyatewe na cyane cyane yuko ko ari iyo vision yari afise na cyane cyane sinibaza kuko ugerageje kumviza indirimbo ziwe n'umuntu ari inspire ukuntu nivuga ngo yitwararitse no gushaka kurondera ikimana ishaka mu bantu bayo arakompoza indirimbo zigenda zirafasha abantu. Ni kuvuga rero nico nyamukuru gufata izo ngabire tukazikoresha nkuko Imana ishaka aho tuzotwo turasora indirimbo zigafasha abantu tugasora indirimbo zigatusha imitima y'abantu nico nyamukuru mutaronderamo akazi mutabironderamo akazi cyangwa mutabirondera ivyo rero ndavyita nk'inyongera kuko utanguriye kuri ico vraiment deja umuhamagaro ubufuye. Ego cyane urumva ko Gadi nkuko abivuze mu ngabire zacu cyangwa mu ngabire z'abaririmbyi batandukanye nitubironderemwe cyangwa ntibabironderemwo novuga ngo akunguko ariko babona imbere ariko ni vyiza ariko babona imbere kwanza ubwami bw'Imana imbere yuko babona amafaranga cyangwa kuba ubustar. Ego cyane ubu rero turabonye ivya Ingabire mbega Gadi wewe ku ruhande rwiwe ariko yitegura gute? God ariko arakora amaze gusohora indirimbo twisengesho akaba afite n'izindi zitari nkeya agiye kuzosohora kubw'ubuntu bw'Imana nyene hama akaba ariko arategura na concert nyene ariko tuzoyomenyesha vuba. Urumva God akora ku giti ciwiwe muri ico gikorwa nyene c'ubwanditsi urumva rero biratandukanye no kumwe nakora muri Ingabire Ministries no ku giti ciwiwe nyamukuru n'ivyo ariko arategura God gukora. Ego cyane indirimbo na cyane cyane isengesho ni indirimbo imaze iminsi mikeya kubera iki isengesho?
isengesho ni indirimbo ivuga cyane ku buzima bwanje kuko ariko abantu mugerageje kuraba muri clip video c'est comme si nagerageje kwerekana umuntu avuye ku kazi bamutelefone bamubwiye inkuru itariyo ibintu nk'ivyo aciye panic ukuntu urumva nashatse gukina gusa ubuzima bwa misi yose tusanzwe tumenyereye abantu bahura nabwo nyene ariko vy'ukuri source y'irya ndirimbo iri base ku buzima bwanje ni bihe nariko ndacamo nibiye nariko ndacamo aho numva hamwe Imana yonyine niyo nifuza niyo yonyine yohindura ibihe ndimo niyo mpamvu yatumye nandika isengesho. Reka dukurikirane indirimbo isengesho hamatisha twongera tugaruke tuganira na Gadi Nishi cyangwa Gadi Nishimwe. Mana yanje niwe ukora ibirengeye ubwenge bwanje ndakwifuza muri ibi bihe ndimo mwami. Ego cyane murahejeje gukurikirana indirimbo isengesho nivyo turumva ko umuntu wari wese ategezwa gutungwa n'amasengesho umuntu wari wese mu bibazo biteye ubwoba imbere y'umuntu ategezwa urumva kugira ico navuga ngo akoze kubw'amasengesho mbega none kuri uwo mutima w'amasengesho nirihe message cyangwa n'ubuhe bundi butumwa berekeje iyo ndirimbo yawe? Ubutumwa no shikiriza abantu nuko Imana yonyine niyo ishoboye guhindura ibihe umuntu abarimo byo wabisa gute Imana niyo yonyine ishoboye guhindura ariko ikibazo gihari nuko kenshi abantu twirukira abantu iyo duhuye n'ibibazo kanaka ariko nashanda kumenyesha yuko burya umuntu araruha aragira igihe akaruha ariko Imana yonyine idasiba kutubabarira Imana yonyine idasiba kutugirira neza yo tuyamagaye yamiri preza kugira ngo itugirire neza nico kintu nosunikira abantu na cyane yo misi yose bazora ko arumviriza isengesho iyo ndirimbo bumve yuko ko bakeneye Imana cyane kuruta uko bokenera abantu bumva ko bakeneye Imana kuruta uko bakenera abantu byo bivana kuri amajambo uri kuratubwira cyangwa amajambo ari mu ndirimbo byo bivana novuga wari wabivuze ngo nebihore kuracamo hariho n'ubundi butumwa umenga bwinyegeje inyuma yawe mu buzima bwa misi yose iyo ndirimbo en fait iyi Imana ihamagaye umuntu burya ahura na byinshi cyane aho abantu batamutahura aho abantu bivugira ivyo bishakiye narabaye muri ivyo bihe aho umuntu wese yiyumva nk'umengo yovuga ikintu yishakiye cyose kuri gada yumva nk'umengo ibintu byose bibi byose bimutako urumva harageze igihe abaho reka ndababiza ukuri nk'abakozi b'Imana ari ibintu bimwe twikawusha urumva tukigira nk'umengo nizutwe turavyumva ariko iyo uri mu cyumba wenyene ari ukuntu amajambo akugaruka ko gatangura kwiyumvira ni kubera iki umuntu ashoboye kuba mubi gushika ngaho ariko Imana ikomeza kunyereka yuko burya Satani niwe bariko aragwanya umuhamagara urumva suyo muntu byamaye gutuza no kutahura abo bantu urumva ariko igihe nanditse iyo ndirimbo byo byabaye too much bavuga nibaho nibuka umuvyeyi wanje twicaranye igihe kimwe ambwiye ngo none ndakubaza ufite icyo kibazo ari cyaho wakoze ari kiwora wakoze ndambye ya mama none kwe kudatuza kwe kutabirekera Imana byose mu gatondo melody inzamo ndiko ndavuza gitara kugira nyene tangura kwandika indirimbo ariko nabayibaze cyane kuri iryo jambo rivuga ngo Mana ngo ni wewe uzica umutima ukeneye nivuga ngo jewe muri uyo mwanya numva ko nkeneye cyane ko Imana ima ugutuza muri jewe niyo naciye nandika iyo ndirimbo umaze kuyandika abantu bumvirije uyiganiriye cyangwa uri kurayiririmba abantu bakora yumva utarayishira muri studio byaba bimeze gute? Ovet nibuka ubwa mbere turiko turayikora muri repetition kwa ndateganya kuzoza ndayikora numva hano bantumiye urumva benshi kwanza nibavyemera ko ari indirimbo yanje bamwange ngo kumengo ni indirimbo y'umunyarwanda abandi nabo kanaka ucuzo sivyo nabawe ni yiwanje urumva abandi nabo ngo iri he boyiduha urumva ibintu nyinshi ariko batangiye kuyakira neza nyine itaranasohoka ibinyinshi turinjiye muri production mbega production nkuko tuzimenga hariho umuntu kenshi yamafise mu kuboko mu ndirimbo za audio niwe yayikoze
sa ubu narahinduye ubu umuntu ankorera ni Dev Pro niwe yakoze iyi akorera mu Kamenge nundi nawe ni mukuru wanje akorera mu Rwanda yitwa Arnaud Gasige nibo bantu bankorera indirimbo zanje. Arnaud Gasige mbe ugerageje kuvuga ivya Arnaud Gasige turamubona kenshi mu bantu nze mu ndirimbo zitari nkeya akora cyane za gospel. Mbega Arnaud Gasige uratuvuze ngo mukuru wawe Arnaud Gasige nivyo vya vrai nyene mu maraso mu maraso kwa papa na mama kwa papa na mama n'umuntu nubaha cyane n'umuntu afise ingabire nyinshi cyane ni n'umwanditsi mwiza namanda yumubwiye kandi abisubiyemo kandi nasubire yandika indirimbo yandika neza cyane ndibaza muri Best Friend mwarashe kumva indirimbo presque nyinshi muri zo niwe yazandika kandi urumva ko ari indirimbo zifite amajambo meza cyane yubaka rero n'umuntu nemera n'umuntu nkunda cyane nk'icitegerezo kuri jewe kandi n'umuntu ariko arabikora neza cyane mu Rwanda. Gadi rero tumwitege iki kuri uno mwaka cyangwa muri uno mwaka wa 2020? Uno mwaka mwitege indirimbo zindi nyene nakoze zikiri muri studio n'izindi zamaze guhera ngiye gusohora vuba. Mwitege na evenement la reconnaissance itegurwa na Ingabire Ministries edition igira kabiri ego hama mwitege na concert yindi iyo muzotubabarira muzozana kanoti kanyu kugira ngo mwinje singa la reconnaissance nibyo yarabaye tuyigarutse ko mbega ni jambere duhuye mbere yuko cyangwa la reconnaissance yaraheze mbega la reconnaissance yoyo yari ntumberi yahe kuri Gadi? La reconnaissance ni wa mutima wo kuba reconnaissant ku Imana yadukoreye ku Imana iri ku buzima bwacu. Na niyo mpamvu twagiye hamwe nka Ingabire Ministries turumva yuko ikintu twokora tuka ni gufukama nyene tukabwira Imana tuka nusoma reconnaissant ku byo wadukoreye kurumva. Na niyo mpamvu twarondeye nabo bandi bafite umutima bumva yuko ko nabone bari reconnaissant turakorana mwarabonye ba Patrick ariko turizera ko iyi edition ikurikira yuko tuzoshobora gukorana n'abandi muri uwo mutima nyene. Ku byifuzo byawe la reconnaissance ushaka ko zande nande? ako nakabanga ariko kuvyo wifuza wewe ariko ku muntu wacu dukunda cyane kandi twuba René Patrick umuntu wose uboza vraiment uyo nashobora kubura. La reconnaissance n'abantu benshi bari baje mbega wewe mu byumviro byawe cyangwa mu muhamagaro wawe nivyo umuhamagaro wari ukibiragira muri wewe bijya byose twayaze ntivyari bwabe wibonye wihaye isanamu iyihe imbere y'abajya abantu bangana kujya? En fait bon sinobesha bwa mbere neguye evenement yangiri personnel ukuntu kuko niho na Ingabire yari gitangura gukora rero gucubona abantu baje bangana uko vraiment kuri jewe narafukamye hasi ndashima Imana kuko jewe abantu barambaza no bagiye abantu bose baje gute nababwira ngo abamarayika barakoze akazi ko kubatumira umuntu wese natabaga afise iyo programme uyu munsi yo kuza yaratumirwa nyine gaza ariko jewe byanena cyane kwizera Imana kuko ni nahantu kuri life center umuririmbyi mwa gospel yambwiye ngo ushatse kwipima ushatse guheba kariyeri yo kuririmba ngo bive mu bihebo urazogenda kwipima kuri life center aho uzotumira abantu ukabona hakuziye abantu 10 kubera ingene igisara ari kinini cyane ukacubona naho bo bazarabiheje ukabona nibaki ya ibintu nyinshi rero ndashima Imana ico gitwa aharuzuye muri life center abantu barabura naho bicara abandi barahagarara hanze umva kuri je cyari gitangaza byari byerekana yuko ko byukuri Imana yari ishigike kigiye gikorwa nivyo nyene yabaye confirmation wawe antuka. Turabona rero ko Ingabire Ministries nabo imbere ya barasohoye indirimbo cha muri kumwe barasohoye indirimbo mbega indirimbo byari bimeze gute? Indirimbo uruwanje ni indirimbo twandikiye hamwe ariko twagizeho amansera nyene tu y'ahantu hamwe twagiye turakuraho amasource turayikora ariko amajambo menshi twayandikiye hamwe aho twariko turihweza ukungene Imana itakitwita ijambo Imana ivuga ngo nitukicitwa ngo abashumba ariko ngo yatwise ngo abakunzi urumva rero turagiyumvira ko iryo jambo cyane ukungene dushoboye kwitwa
mwumva umukunzi urumva n'umwami urumva uw'abami urumva kera twari twitoba ibaze urumva rero turicarana hamwe turakora iyo ndirimbo niyo twayisohoye yego cyane reka ndayitura abantu bose bariko baradukurikirana bayikurikirane gatoya amace twongera tugaruke turangiza na God Nishimwe Sinzibagirwa ineza yawe wangiriye ku musaraba waracumise urababazwa ushime Yesu warakoze. murahejeje gukurikirana indirimbo ya Ingabire indirimbo nziza cyane ikoze neza God nivyo indirimbo zirasohotse nyinshi mugabo muri no misi urashobora kuba hari ikintu ubudi kuradutegurira turetse ibintu byakore gato nk'indirimbo yindi ya Ingabire urana ko mwashize kimwe ubu naho muri mubiki muri Ingabire muri Ingabire vuba cyane hazosohoka iyindi ndirimbo ariko bitari bya vuba simbeshi si bya vuba cyane kuko turiko dutegura la connaissance kandi Imana idushoboje kuzoba mu kwezi kwa gatatu urumva nivyo turimwo twaratanguye ama repetition na preparatif yavyo nivyo turimwo kuri kote yanje gusa niho mu kwezi kwa kabiri uko Imana idufashije ashobora kuzosohora indi ndirimbo yitwa Moyo Wangu ya ego cyane reka tuyitegane igishika Moyo Wangu nibyo tuyibe turayirindira ariko imbere yuko tuhakira iyo Moyo Wangu reka tube turasogongera kuri no ndirimbo yawe nshasha ariko twitege niyo Moyo Wangu kizoza ifise ikindi gicapo ndetse ifise n'ubundi bwiza burushirije mu kurangiza rero nakaye kajambo wova ngaho utavuze cyangwa nakaye niki novuga kiri ku mutima wawe nka message kanaka utova ngaho utavuze ikiri ku mutima ni kintu cyatanguranye nanje kuva 2020 gisura kandi gitangurana nanje kuva 2021 umutwaro aho nsaba abarundi n'abarundi kazi twese gufatana amaboko dusengera gospel yo mu Burundi kuko turifuza cyane kumva kwa kubaho kw'Imana kandi muri gospel y'u Burundi turifuza kandi kumva ama revelation atandukanye cyane afasha abantu azana abantu kumva koko tunyotewe Imana cyane kumva koko tworambarara hasi kubwo guhimbaza Imana ndumva ko ari cyo kintu nyamukuru cyane twofatira umwanya tukagisengera kuko siniko ndavuga ko gospel yapfuye nirapfa ariko harabaye kugira ukuntu gato kudebukirwa aho kenshi abantu bakunze kumbaza uko kitagicumva za ndirimbo zimeze nk'izabadudu z'abapolinaire ariko hamwe n'amasengesho yawe usengera bajya ba gospel singers ibintu bizokunda nico kintu nyamukuru nosaba abarundi n'abarundi kazi gukora ego cyane ngo nico kintu yosaba abarundi n'abarundi kazi gukora reka tugushimire God kubona waje hano muri studio zacu za BTV Burundi nanje ndabashimiye tuzana indirimbo shasha ndetse tuzane n'ibintu bitari bike uri kurategura Imana iguhezagire cyane amen nanje ndabashimiye cyane BTV urabona ko twakiriye umuririmbyi wa mbere muri kino kiganiro muri 2020 ndetse tukwakirira no shasha niteka cyane ndabakurikirana ibiganiro byanyu cyane indirimbo mushirako nganakurikirana na sport nakunda sport cyane kabisa murakoze cyane ko namwashe kunumira nanje Imana ibamugisha ego cyane reka tubashimire mwebwe isinzi mwariko muradukurikirana mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi kuva kuwa mbere kugera ku munsi w'Imana mukurikirana amasaha 28 kuri 28 cyari kiganiro iki nico gihe mwamukurishikirizwa na jewe Mika Kizimana naho gutaha natumiye abandi batumire bashasha bafise byinshi baje batubwira Imana ibahezegere cyane ciao